Mu gihe kuwa munani ntwarante hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zinamuntu CNIDH watunganije kuri uyu wa ndwi ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura uruganda rwo gushigikira no guteza imbere agateka k'abakobwa bavyaye bakiri mu mashure, aho bamwe bitanakunze ko babandanya amashure inyuma yo kwibaruka. Chantal niyo nkuru yaserukiye umugwi CNIDH avuga ko icatumye bategura ico kiganiro harimwo kuremesha abo bakenyezi. Intumbero nyamukuru rero twaje kuremesha abo bakobwa bashika 30 batumiwe muri komine Ntahangwa, bakaba barobanuwe bakuwe mu mazone atandatu agize komine Ntahangwa, akaba baje bava muri zone Buterere, Cibitoki, Gihosha, Kamenge, Kinama na Ngagara. Tubabwira duti rema ntimwihebure, ivyizigiro byo kubaho biracahari. Abantu b'Imana barahari, ibigo by'abagira neza bigenga birahari, ibigo leta mvyeyi yubatse birahari, inzego tubahiriza agateka ka zinamuntu zirahari. Ibisigaye ni kuzitura zibahanure kurengana ingorane mwaguyemo mutari mu vyiteze. Bamwe baguye mu mutego w'abarezi ku mashure, abandi mugwa mu mutego w'ababahenda ngo nabagenzi canke ngo ni inshuti naho ari incuriza, abandi mufatwa ku nguvu mu buryo butandukanye bugayitse. Ariko ni muri bicibwa nta rutso bazobaboherako kw'izosi ngo mutabwe mu gisumanyenzi. Ivyo byose ni kubera agateka k'umukenyezi kagiye karatera imbere uko bukeye uko bwije. Nitwaje rero gusasira indava iryo bara rituma haba agahombo mu gihugu mu gutakaza incabwenge zo mu Burundi bwejo, ariko gituma tugomba kubaterera impanuro. Mufate nka nkama mwongere muzishikirize bagenzi banyu batashoboye gushika ngaha. Mbaye nka wa wundi kugwa birashika, ariko ikibi nuguherayo. Gwa rero mugwaguze, nimube isimba rubebe, genda mwiyubare, ikenyere kandi mukenyere zigume, muce kure akayira kabosha kuko nakare igiti nikugukora mu jisho kabiri. Muheze musaba impanuro hirya no hino mu nzego n'amashirahamwe babereka ingene musubira mu mashure n'ingene mu kwijukira amakoperative n'ayandi mashirahamwe yo kwiyungunganya no guca ubwenge kugira ntimusubire kujana nyabahururu. Abo bakobwa bavyaye bakiri mu mashure bavuga ko ingorane bagira harimwo gukumirwa, ababateye izo mbanyi batabafasha kurera abana n'ibindi, bagasaba gushigikirwa bagasubira mu mashure. Abandi bagasaba gushigikirwa mu migambi yo kwiteza imbere. Ingorane kenshi na kenshi duhura mu kibano nuko ari ibintu bimwe wakora kera udashobora kubikora kandi cyane ku ishure bashaka kubona yuko sinzi ukuntu bagufata, ugasanga naho uvuga ijambo ntibari kinetse kandi nka kera ukuntu bavuga ijambo bakari gufashamo cyangwa bakari iryo jambo. Mbere na mbere kuko natwege nitwifuje ngo tumere nk'uko twameze, udufata nk'abandi kandi natwege bakaduha ijambo nka kera, kandi biga bintu ugataravyara natwege tugabikora kuko natwege turashoboye. Ico no tekerera akajambo ku bandi bigeme nuko twokwihangana, kuko benshi na benshi usanga duhendwa n'ubukene cyangwa ugasanga baraduhendesheje utuntu duto twokwihangana tukarindira igihe bitwemereye mu mategeko tukabijamo twamaze kugira ico gihe. Nayo Irakoze Angelique arongoye ikigo nyubahiriza avuga ko iyo bakiriye abo bakobwa bavyaye bakiri ku ishure babafasha ibitari bike. Abo twakira n'abakobwa baba barahohotewe bagafatwa ku nguvu bafise imyaka mikenyi, hanyuma ababateye inda bakabihakana, baca rero mu gihe basubiye mu miryango iwabo barabihakana. Kenshi imiryango
abavyeyi barabihakana bakavuga bati izo nda z'indaro zisubiza iyo mwazikuye. Rero benshi baca basubira kumanuka ini Bujumbura ugasanga bari mwibarabara. Kenshi rero baza bafise ibikomere sesereza mutima, baba barababaye ku mutima, baba barababaye ku mubiri. Rero benshi badushikira bafise imitima yiyanse, avuga ati kubera iki inda nayitwaye, mbega noyikurayo, mbega umwana naho no muvyara no mwica kubera ari karantera ingorane. Azaho mu kigo iwacu tukamufasha mu buryo bwo kumwereka ko ibyamushikiye bibaho, mu kumufasha kwiteza imbere, mu kumufasha ko mu gihe yari kwishura asubira kw'ishure. Nivyo rero tugerageza gufasha abo bantu bacu baba batwituye. Sostine niyo nkuru yaserukiye uburongozi bwa komine Ntahangwa avuga ko gutwara inda zitifujwe bituma umunyeshure atakaza kazoza, eka mbere na komine ikahahombera. Agatera kamo abashikiwe n'izo ngorane kwitura inzego zibijejwe.